Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko kuri no munsi tukaba turi kwigenekerezo ya gatatu munyonyo umwaka no w'ibihumbi 2023. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye ariko cyane cyane tukaza kugaruka ku ngingo zashizwe ahabona zafatiwe abapolisi yoba abakorera mw'ibarabara, abakorera mu kigo kijejwe, abakorera mu bigo bitandukanye cyane cyane iyo bari ku kazi. Ni ikete ryashizwe ko umukono na General Major de Police Frederic Budomo, umugenduzi mukuru w'igipolisi, aho yasavye abapolisi vyinshi bigiye bitandukanye tuza kugaruka ko murano makuru ku buryo burambuye. Gusa kuri izi ngingo cyo twaba tubabwiye nuko umupolisi azofatwa yicaye mu gihe ariko ararangura akazi ko gucungera umutekano w'ibibanza canke gukurikirana uruja n'uruza mu mabarabara azohanwa, kandi kuri ubu akaba atamupolisi wemerewe kuyambirana n'abarengana canke akoresha telefone ngendanwa mu gihe abahita barindiriye ko abafasha ico asanzwe ajejwe ku mabarabara. Vyose tukaza kubigaruka ko murano makuru ku buryo burambuye. Nako kandi murano makuru tugiye kubabwira inkuru igezwe ko iriko iravugwa y'umurwi ujejwe gateka kazi na muntu CNUDH, aho uyu murwi woba uhagaritswe umutima n'ibitigiri vy'abanyororo bavundiye mu mabohero. Umurwi w'igihugu ujejwe gateka kazi na muntu mu Burundi CNUDH uvuga ko utewe umutima uhagaze n'umurengera w'ibitigiri vy'abanyororo mu mabohero. Ikaba ari mu kiganiro cihariye umukuru w'uyu murwi 60 Vinyi Nimuraba yahaye kimwe mu bimenyesha makuru, avuga ko abapfungwa babayeho nabi kubera ahenshi usanga ari incuro zitatu zirenga uko babwirizwa kuba abangana. 60 Vinyi Nimuraba yasavye abacamanza gushira mu ngiro imanza ziba zaciwe, nayo igipolisi c'Inyamiramabi akagihamagarira kutihutira gupfunga abantu. 60 Vinyi Nimuraba mu kiganiro yahaye ico kimenyesha makuru yanagarutse ku bavuga ko umurwi arongoye utigenga, bakawusabira gutakaza ikibanza ca statut A gihabwa imirwi yigenza neza mu bihugu bitandukanye. Ngayo rero aya n'ayandi fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza bawe kandi aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV mwaye kaze mwidonido yano makuru. Reka nkuko natanguye mbibabwira mu mfunyafunyo hano yo makuru yacu tutatangure ku ngingo zafatiwe abapolisi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umugenduzi mukuru w'igipolisi mu gihugu c'u Burundi ategeka abapolisi bari ku kazi kutagiranira imimenyerano n'abahita kugeza aho barwana mu nda. Nkuko biri mu itangazo ryatewe ko umukono na General Major de Police Frederic Budomo asanzwe ari umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi, ngo kuva ubu birabujijwe kwaba abapolisi bari ku kazi bagira inyifato zerekana ko bagiranira imyimenyerano n'abahita, bigatuma rimwe na rimwe badakora ivyo abanyagihugu baba babiteze ko. Uyu mugenduzi mukuru akaba atanga akarorero k'ukuntu usanga abapolisi bamwe bicaye ku mabarabara, abandi bakagenda bararwana mu nda n'abahita, hamwe n'abandi usanga bibereye ku matelefone. Izo nyifato mbi ngo zikaba zikunzwe kwibonekeza ku bapolisi baba bari kwibarabara bacunze umutekano w'abakuru bari mu rugendo. Aba bapolisi bacunga umutekano w'uruja n'uruza mw'ibarabara hamwe n'abacunga ahakoraniye abantu benshi. Uyu mugenduzi mukuru w'igipolisi akaba yategetse abakomanda bose b'amayinite y'igipolisi mu gihugu kwama bavyibutsa abo bajejwe igihe cyose mu gitondo bahejeje kuduza ibendera ry'igihugu, akagira ko abagabisha ko uzofatwa yaguye muri iryo kosa bizobazwa abo bakomanda nyene barongoye amayinite y'igipolisi. Bamwe bati iyi ngingo yafashwe iyi ngingo yafashwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi yari ikenewe cyane, kuko ngo hari abapolisi bo mw'ibarabara bari barataye
amabanga yabo aho wasanga biyicariye, ahubwo bo ico bajejwe ku mabarabara ari ukwaka abatambuka igiturire. Iyi ngingo rero wowe woyivugaho iki? Gira ico ushikirije muri komanteri. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire yuko abigisha bo kuri Ecofo Murengeza ya mbere basaba umushikiranganji w'indero guhagurukira ikibazo c'ibitabo 720 bavuga ko vyanyurujwe n'umuyobozi w'ishure. Abo bigisha bo kw'ishure shingiro rya Murengeza ya mbere muri komine Mpanda yo muri DPE Bubanza bandikiye ku genekerezo ya 27 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 umushikiranganji ajejwe indero bamusaba ko ikibazo c'ibitabo vyibwe yohashika akagitorera inyishu. Muri iryo kete abo bigisha bagiriza umuyobozi ko yoba ariwe yanyikije ivyo bitabo vyari bigenewe abanyeshuri bigishwa mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatatu. Nk'uko rero abigisha babishikiriza ngo ico kibazo kirazwi no mu buyobozi bw'indero mu ntara. Mwomenya ko kandi kwigenekerezo ya 23 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umuyobozi yari yafashwe agapfungirwa mu gasho k'Inyamiramabe muri komine Mpanda, arekurwa uwo munsi nyene yemeye ko agiye kugarukana ivyo bitabo, atanga ikiringo c'indwi nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi w'indero mu ntara. Naho kandi hari isima yari yahagaritswe kudandazwa mu gihugu c'u Burundi, ariko kuri ubu ikaba yarekuriwe kudandazwa. Mu gihe ikigo BBN kijejwe kugenzura ibidandazwa mu Burundi bikwije ibisabwa n'amategeko cari carahagaritse urudandazwa rw'isima Great Rex Company kubera ko itari kwije ivyangombwa, aho abayikora bahindaguye impapuro zerekana ivyatowe mu bushakashatsi resultat d'analyse. Ni mu kiganiro umukuru w'ikigo BBN Severé Sindayikengera yagiranye n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane genekerezo ya 2 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ku kivuko ca Bujumbura. Kuko yabandanije bivuga iyo sima itameze neza, inzu zirabomoka, abantu bakasiga ubuzima, ngo nico gituma rero bagiye hamwe n'abahinga mu vyo kubaka bo muri Obuha barasuzuma basanga ubu irakwije ivyangombwa, ngo babona kubaha urusha kugira ngo bayisohore. Yabandanije kandi ahimiriza abakozi ba BBN kwama bakorera mu muco ku bw'ineza rusange, kuko ibiharuro umukuru w'igihugu aherutse gushira habona ku bijanye n'urudandazwa rwa magendu rukorwa biciye ku mipaka ngo birateye ubwoba. Nayo Manirambona Jean Claude Bertrand arongoye ihinguriro Musumba Cement yashimye igikorwa BBN yakoze cyo kubasubiza uburenganzira bwo kudandaza iyo sima, akavuga ko ivyo nonekaye bazovugana n'abasanzwe babarungikira iyo sima. Nandi makuru menshi rero ariko aravugwa muri uno mwanya, ni nako kandi hari ikibazo gikomeje kugenda cibazwa n'abantu bagiye batandukanye bati igihugu kizotera imbere gute mu gihe umuntu agita akazi iminsi 2 kugira arondere igitansi. Hari umwe yashinze intahe avuga ko yashitse ku biro vya Office Burundaise de l'RCT kuva isaha 2 z'agatondo arondera igitansi, ariko akaba yarakironse isaha 9 z'umurango. Ntibitahuritse ingene umuntu ashobora kuriha amafaranga mu banki kanaka kuri nomero y'ikonti ya Oberi kugira aronke impapuro, amaze kugera nko ku gipolisi c'Inyamiramabe canke aho bita kuri Bonakeyi afise n'icerekana ko yarishe mu banki Borudero, bagaca mubwira ngo agende kuri Oberi bamuhe igitansi. Aho naho muri Oberi akahamara umunsi wose atonze. Ngaho rero hariho n'abantu bavuye kure bafatwa uko nyene bakamara umunsi canke iminsi 2 barindiriye urupapuro rw'amafaranga 1000 canke 3000. Bakaca bibaza rero ibikurikira, ngese Oberi ntiyoshira mu buhinga bwa none ivyo ikora, hamwe uhejeje kuriha kuri banki ukoresheje ngendanwa yawe ugaca uja ku rubuga rwabo ariyo site ukandika inomero za cacemeza ko warisha ariyo Borudero, hama ugacisohorera canke aho umuntu ajanye icemezo ko yarishe mu banki ku nomero za Oberi ntiboza baravyemera.
canke ngo bagwize amashami ya obere kugira vyorohere abashaka kuriha amatagisi babikore atankomanzi. Ngo ni gute tuzotera imbere mu gihe umuntu agita akazi iminsi ibiri arondera igitansi. Ayo rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenza kandi babaherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.